ayo mahoro n'umutekano yagarukanye mu buseruko bwa Kongo ari he? Ico tumuzi ko Trump tumuzi nk'umucuruza ya créé des conditions commerciales entre les États-Unis d'Amérique avec Kinshasa et entre les États-Unis d'Amérique avec Kigali, tout simplement. Ibisigaye byo kuzana amahoro ni abakongomani bataparvena kuyahana bo nabo ntayo batuye baronka. Ibi byo bishobora kuba byaba nk'imbogamizi cyangwa se intambamyi kuri ibi biganiro ati mutangiye kuvuga ko mugiye no kugabanya amagoma uduce kandi tukiganira. Igituma ibintu by'amasezerano bagiye barasinya yo guhagarika imigwano bitaba respect ndakubwira igituma nuko Kinshasa ari umubeshi wo ku rwego hejuru. Uribuka EAC Region Force ije nguje guhagarara hagati ya M23 bagategeka M23 ko ari yisubira inyuma mugabo Kinshasa nisubira inyuma, FARDC nisubira inyuma. Uribuka ivyabaye ingabo z'u Burundi zari muri EAC aho gusubiza ibice mu gihe donc ibiganiro vyansa aho gusubiza ibice uwo bavyatse ndavuga M23 birukanze kubiha FARDC. Izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Rabi, nabonye rero amakuru akomeza kugenda avuga ko ngo intambara yari imaze igihe muri Kongo ngo yarangiye ngo amahoro ndetse agiye kuboneka. Ayo makuru akaba yashimangiwe na President Donald Trump wavuze ko isi n'abantu bakwiriye kumwubahira ko yagize uruhare rukomeye mu guhagarika iyi ntambara. Bamwe bati rero watekereza ko FCM23 ishobora kuba akakanya babibwira ati mugiye gutsindwa, ati bishobora kuba byaba bigiye kuba byahindura navuga inyito cyose bigahindura isura. Reka duhere kuri ico wahereyeko ngo amahoro n'umutekano byaragarutse muri Kongo. Ako kantu bariko duherako ngo amahoro ngo reka mbisubiremo. Aha makuru ashibenge na President Donald Trump wavuze ko isi n'abantu bakwiriye kumubahira ko yagize uruhare rukomeye mu guhagarika intambara. Aho yavuze ko muri Kongo intambara ngo yarangiye ngo amahoro agiye kuboneka. Nico nyine nariko ndarondereka kuko dukwiye kumwubahira ko yagarukanye amahoro muri Kongo. Yego. Ubu ivyo vyanditswe itariki zingahe? Kandebe nta minsi ishize kabisa ndabona. Reka dufate ko ari minsi ibiri. Ari ibiri nibyo nje kubwira ko yari ibiri. Dufate ko kuva bivuze ivyo bintu nta muturage w'umukongomani arafa gushika ubu munsi. None ayo mahoro ariko aravuga ko yagarukanye n'aya. Uzi intambara ziri muri Gatoyi muri Masisi, uzi intambara zazindutse muri Minembwe na point zero na he hose. Wewe ntiwanjiye ko ndiko ndavyumviriza. None abo bariko barasana ibishimbo nkuko muvuga kuko bari mu mahoro. Ayo mahoro n'umutekano yagarukanye mu buseruko bwa Kongo ari he? Ico tumuzi ko Trump tumuzi nk'umucuruza ya créé des conditions commerciales entre les États-Unis d'Amérique avec Kinshasa et entre les États-Unis d'Amérique avec Kigali, tout simplement. Ibisigaye byo kuzana amahoro ni abakongomani bataparvena kuyahana bo nabo ntayo batuye baronka. Kandi Trump azokomeza dandaza acuruza. Ivyo byo kuzana amahoro iyo rero ni yamvugo ya politike jewe ntemera. Yego. Yo gufuka ikintu ku maso abantu nkaho umengura igitangaza abakoze ibintu by'intashikirwa. Amahoro yagarukanye ari
kandi n'uyu munsi imirwano igihari n'ubu abazindutse guhamba ababo baguye mu ntambara bariho siniyumve aya mahoro rero ariko aravuga yariyo navuga ibindi navuga ati narashoboye gukonvenka Kinshasa ndakonvenka na Kigali ngo tugiranire ubucuruzi aho d'accord nayo ibyo kuvuga ko yagarukanye amahoro mu buseruko bwa Kongo nareke ivyo ahubwo nibaza ngira bamubesheye n'abavyanditse bamubesheye nandi yo batagira isoni ku muntu hanyuma se oya gene tekereje ko aramutse Trump yavuze ko intambara isa niyarangiye hajya kugaruka amahoro byaba bisa naho nagiye mbisoma byaba ari kuri isa canke yarangiye cyaho numvise unsomera ko yarangiye buretse nyine ngo amahoro agiye kugaruka ariko ntago ari uyu munsi agiye kugaruka yego amahoro agiye ngo kugaruka ariko mu kugaruka sibyo ntekereza ko atari uyu munsi bishobora kuba ari mu mezi abiri none intambara ihagaze amahoro ntaba yagarutse none intambara yarahagaze rega aho akosurinya nako eski intambara yarahagaze kandi nejo nuno munsi bazindutse ko yahagaze cyatekereza ko wenda amasezerano ashobora kugira ubu ko mu mbanziriza mushinga yabo ko bavuganye ko M23 isubira inyuma 5 km FRDC n'abambari baye bagasubira inyuma 5 km est-ce que ces choses ont été faites ntabwo byakoze none ivyo ariko aravuga ko amahoro intambara yahagaze ko ibombe zidasiba kwabira n'ubu ziriko zirabira aya masaha turiko turavugana ivyo rero nabihenda abazungu batari isiriro tere twebwe turi hafi ya tere turabimenya uretse ko nawe nyene avyirengagiza abizi hanyuma se amakuru ushobora kuba warabonye icyo atarabonye avuga ko ngo umujyi wa Goma ngo ushobora kuba uzagabanyamo komine enye aho nk'uko byatangajwe na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na AFC/M23 ariwe Bati Erasto izo komine yavuze ko ari Goma Karisimbi Mugunga na Lac Vert nkibaza uyu mujyi ugabanyijwemo izi komine enye ubibona gute komine enye se tukibaza ntibishobora kuba nanone byagorana ko AFC/M23 yabigikontorora ngaha bagiye kugabanyamo uduce no si division administrative zirasanzwe umwe wese azigira uko donc babibona ku buryo bashobora kubigabangana bakanahagarikira umutekano ico ni ikintu gisanzwe ahubwo jewe ico kinyereka yuko savye renforcer l'idée ivuga yuko batazopfa bahavuye ko noza kugabura igisagara bucuheba ivyo ahubwo binyereka yuko gahunda yo kuhava ntirimwe abiyumvira yuko bazova muri Goma yego naho bogoma bagashira hasi umaze kugabura igisagara ugutandukanye nuko wagisanze nuko uburishuwa yuko kikuri mu minwe sino division administrative umwe wese ayikora uko yumva sero nuko abona bimworohera ingene ayitwara yego hanyuma se ibingi bikaba bitangaje ibiganiro bigisa naho bikirimo komande zombi mu biganiro nkibaza baretse gato ibi byo ntibishobora kuba byaba nk'imbogamizi cyangwa se intambamyi kuri ibi biganiro ati mutangiye kuvuga ko mugiye no kugabanyamo Goma uduce kandi tukiganira erega tujye tubyibazaho rabi kugira ngo n'abakunzi bacu wibuke yuko mu byo baganira hari ibintu bibiri M23 yarahiye yego bwa bundi bigombye kuvuga ngo utabashaka hugwa nko gubusa ivyo bintu ntuzobishiremo icyambere no gusubiza uduce ya apana tureke no kuvuga ngo duce ibice twama tuvuga ngo duce nkaho umengo n'utuntu dutodo ibice yafashe yego cyo ni cyambere icya kabiri gusukirana n'ingabo za FRDC izo points zibiri ugomba ko mwankana na M23 nizuzana nkuko na Kiseke dafise ibindi yashizeho avuga yuko atabwirizwa guheba ni jambo balkanization iryo ubuna rikiriye hasi urabizi hariho nawe nkuko anavuga ngo condition nukunsubiza ibice byose mwafashe urumva ivyo rero nibiganiro bibwirizwa kuganirwako kandi nayo M23 ndakubwira aho murushiriza ubwenge ntivuga ngo kumusubiza ibice bafashe bakubwira bati twese turabakongomani ahubwo tugusubiza icyo bita autorité de l'État la restauration de l'autorité de l'État dans les zones conquises par
na FCM 23 ivyo navyo bishobora gushoboka neza ijana kwijana mu gihe wemeye ko haza federalisme kuko kidi federalisme dike Kinshasa izogumiza ukuboko ngaha hose. Ubwo rero nimba Kinshasa igomba gukontorora les zones conquises par la AFC yemere federalisme full stop ikabandanya nayo ivuga ngo nibansubize les zones conquises par la AFC ya AFC n'ikikubwira ati ko turaba kongomani tujehe bimwe natangura ndagusigurira. Ubwo rero kuri twirukana iwacu nawe gumi wanyu natwe tugumye iwacu. Yego Hakaja havuka federalisme plutôt balkanisation na hacisekeze guhitamwo rero mayi na unga icabona cyo tangura kimworohe. Hanyuma se nkibaza wa mugani wawe niba iyi saha bakirwana ndetse nkibaza ibiganiro byarabaye aho bavuze ngo hagiye kwa Mose Selve sibyo, ariko kuva byavugwa mu biganiro bya Doha nta munsi n'umwe twigize twumva ngo agahenge kabaye. Hari nabyo bintu abantu bakomeza bavuga bati izi mpande zombi igihe zitaricara zivuge ngo ngewe icyo nsaba nakiguha nanjye icyo nsaba nakiguha, ati bizagorana yuko inodo ishobora kumvisha abandi bati bashobora kutumva atari M23 cyane ko itari leta ati kumvishwa n'igitutu. Erega usiba wivugiye ngo Qatar na America last time n'ubu ndacyabihamyeho. Yego niyo Sero Brandruwa ubonye Qatar mu maso umubonye Trump mu mugongo niko biri. Yego igituma ibintu by'amasezerano bagiye barasinya yo guhagarika imigwano bitaba respect ndakubwira igituma nuko Kinshasa ari umubeshi wo ku rwego hejuru. Uribuka Sergeant Force ije nguje guhagarara hagati ya M23 bagategeka M23 ko ari yisubira inyuma mugabo Kinshasa ntisubira inyuma, FARDC ntisubira inyuma. Uribuka ivyabaye ingabo z'u Burundi zari muri EAC aho gusubiza ibice mu gihe donc ibiganiro byansa aho gusubiza ibice uwo bavyatse ndavuga M23 birukanze kubiha FARDC. Ivyo bintu ravyibuka za Gicanga zande hose. None wibaza ko M23 ivyo bintu yavyibagiyega. Oya. None wo kwamura yihenda meme shoze igiti kigukoze mu jisho kabiri kiba kigomba kuri mena. Ubu nijo gituma bavuze bati natwe nimbazosura kuduhenda ivyasubira inyuma mwenyene. FARDC nayo nisubira inyuma 5 km natwe dusubira inyuma 5 km hanyuma les forces d'interposition zije hagati. Atari uko turahaze ko tusubira inyuma ngo tubahaye ingwa gahengwe ngo kugira twubahirize ikintu citwa seserofe bakaca baza bariruka bagafata twa duce tuvuyemwo bakaza bakatukapa. Resama ibiheruka kuba bivuye Doha. Uribuka ko muri warikare ntuzeye M23 yasubiye inyuma 5 km. Uracibuka ico kintu? Yego. Izo 5 km ubu nizo bariko baragwaniramwe kugira barondera ingene basubira kuzisubiza. Ubuzima bw'abantu bwatakariye muri zijya 5 km ukuntu bungana buragarutse. Abantu ntibahejeje kuhapfira baziza ubusa na za teritwari ntizisubiye mu minwe y'umwasi. Ivyo rero nibaza yuko uwo mukino nibaza yuko Kinshasa yogombe kashira kaburungu ko barabonye yuko babahenda kandi M23 ikitwaza ngo data ngo ni kiroberi ngo gicofatirwa ibihano. Mugabo iyo umuntu amaze ku respecta rimwe kabiri gatatu antukana nyamakungu asanga atigiza nkana nubwo asanzwe yigiza nkana nyene arabona yuko M23 yagize volonté yo kugira seserofe muga Kinshasa ata seserofe keneye. Yego. Hanyuma se Rabini wabonye ko uyu munsi Masisi hongiye kuba imirwani ikaze cyangwa ikomeye hagati ya M23 na Wazalendo ahitwa Mufunyi na Kibabi. Wabibonye? Mufunyishanga na Kibabi. Nkibaza na Katoyi hose. Yego, na za Katoyi hose. Nkibaza kugeza iyi saha ese iminsi 10 deja yararenze kera. None gusubira mu biganiro nta makuru bifiteho. Nibaza yuko basubiyeyo. Sivyo no motoro bashobora kuba basubiyeyo mugabo ntibarashobora gutangura. Bazi ko ari ibintu bibera mu muhezo tuza kubimenya mu nyuma. Yego. Ariko intuzeye ibi vy'imigwano erega hari ikintu twirengagiza. Turirengagiza yuko abo abagwana na M23 muri Nord Kivu. Yego.
n'imigwi ibiri ni wazalendo ni FDLR. FDLR ce sont des radicaux bafise ivyo biyagiriza batagomba gutaha, aburumva ntibagomba kuhava kiretse bahaguye. Wazalendo nabo wibuke ko arabavuke baharya kandi ntukura umuntu aho yavukiye, aranyegeza imbunda akigira umusivili, yamara umwanya akayivyura akaja kurasa. Ivyo rero bizosaba igihe kugira ngo M23 ibitorere inyishu. Sigere do conquête iri kwirakora M23 iri kwikora cleaning nazo wibuka ko zifata igihe nibisanzwe. No muri Goma biraduka inkoho zikavuga, sinzi ko warobizi biraduka zikavuga abasuma bazibitse iki, niko bimeze. Bijya bibwirizwa ni ikintu kizofata igihe, cleaning ibwirizwa gufata igihe, nta gitangaza rero kirimo. Nabonye amakuru angezeho yuko RDF yafashije M23 mu gutanga matekwa z'abarundi. Bamwe bati none se gute, nagiye mbibona ati RDF ifasha M23 gutanga amatekwa z'abarundi, mbese wabonye ko arababyibajije bati niyo mpamvu rero ati tuguma tuvuga ko M23 ari u Rwanda. Mbese ubona ko bataramenya ko ibihugu bishobora kuba byashyigikirana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, nubwo uyu munsi M23 ntagiraba igihugu, ariko nta gitangaza. Yego, mbaza abo bantu ku munsi mukuru wo kwihobohora ko twabonye Gasupare baratuza umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi ngaha n'abasirikare 20 bari baje muri ya mission y'ubufatanye bw'ingabo za EAC gutanga amamatera. Muri ico gihe FDNB yari yahindutse RDF. Abantu boza bavuga ibintu babanje kwiyumvira gutanga inzira. Sadeke ko bayihaye inzira, Mercenaires ko babahaye inzira, ubwo u Rwanda rufatanyije abarundi ko babahawe inzira bava muri EAC Force bagaca mu Rwanda bakagenda. Ikibazo cyo guhani Ukraine na ntuze n'Uburusiya bariko baragwana mu guhana imfungwa ko zica muri Tiriki akaba ari ibumuhuza na Qatar yarabaye umuhuza rimwe. Igitangaza ngaho niki nta kintu na kimwe gitangaza, ahubwo jewe mbere jaremetone iyo u Rwanda gugara imipaka ati ntibaca ngaha, ntibaca ari epfo muri Side Kivu bajabuke za Kamanyora bajabukire mu Cibitoke bagende. Kabone inzira irahari, inzira none ntihari aho M23 aho AFC ihana urubibe na ntuze n'u Burundi harahari bari kubacisha hari. Yego, bikaba ngabo tujuru kugira ngo igihugu cy'u Rwanda cerekane yuko ivyo bintu bo biyo baja kubita badanga kitaba kirimo. Barabahinzira bati mutahe. Ni ibintu bisanzwe cyane. Rero kuba RDF yagira uruhare mu guhana imfungwa hagati ya M23 na leta y'u Burundi nayo numvisha ari bisanzwe. Nk'uko leta y'u Burundi nayo yafasha kuba hari imfungwa z'ikindi gihugu mbese ni bisanzwe ibyo ngibyo. Ivyo ni ibintu bisanzwe cyane. Abantu ntibakajya amagani wawe babigira. Nuko baba baseserekejwe no kugomba kuvangura ibintu. Naye handi nta kintu to special kiri muri ivyo. Yego. Reka twiko izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wana basanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.